Mwaramutse neza nshuti zanje. Ivyo Imana iguha canke ivyo yaguhaye si kugira ngo kigwe gusa umererwe neza, ni no kugira wugururire abandi imiryango ubabere umugisha. Wari uzi ko mu vyo ufise vyose, mu vyo utunze, ivyo ushoboye, ataco Imana iguha canke yaguhaye ari gwawe wenyene. Uhereye ku buzima, ukubaho kwawe gufise ikimazi ku muryango wawe, abavyeyi bawe, abavukanyi, inshuti n'abagenzi bawe. Iyo ubayeho uri uw'ingirakamaro. Kandi niyo ubayeho nk'utaco amaze mu kibano, mu muryango, uri wa muntu agorana, bikora ku bavyeyi bawe, bigira ingaruka mbi ku bavukanyi bawe, ku nshuti n'abagenzi bawe. Iki nico kimwe no ku butunzi canke ingabire yose bivuye ku Mana. Ibiguha kugira bigufashe, hama bifashe abandi bakwegereye. Rero menya neza ko uhamagariwe kuba isoko nziza y'umugisha, isoko nziza y'umunezero, icitegererezo ciza mu bari hafi yawe n'abari kure. Ntaco ufise rero kibereye, ntiwakoze cane gusumbya abandi kugira ukironke. Kandi n'abatarakironka suko batari bakibereye, suko batakoze gose, kuko Imana iha uwishatse. Namba hari ico ufise, uri isoko, ubimenye canke utabimenya. Imana yakiguhaye kubw'intumbero. Hari aho urabona iriba ry'amazi rikama canke risiba, iyo rikibandanya kugirira akamaro abarivomako. Jewe ntaho nigeze ndaribona. Emera kubera isoko nziza idakama, abandi ukomeze kuzana ubuzima, kubabera iriba ry'umunezero wabo n'ivyizigiro vyo kubaho. Utere intege abadendebukiwe, ushigikire abakeneye gushigikirwa, usengera abari mu bihe bikomeye ubaremeshe. Namba Imana yaguhaye gukomera, komeza abandi. Namba yaguhaye ijambo, gerageza kumviriza abandi. Mugire umunsi mwiza, ushishikare gukora igikorwa ciza cose, mugirire neza bose, abo utazi n'abuzi. Imana iguhezagire cane.